kwezi kw'indwi mu ntango z'uko kwezi muri 2015 amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yo muri Afrika y'ubuseruko mu gihe Uburundi bwari bugeze mu bihe bigoye, abapolisi bariko barasa abantu bari mu myiyerekano, umugambwe uri ku butegetsi ukoresha ingimba aho gukoresha ingingo, ayo mashirahamwe yabonye yuko vyoba vyiza yituye ubutungane kugira ngo barabe ko hoboneka umuti cane cane wotanga intumbero y'ingene ikibazo cohera neza. Niho twagenda muri Sentare ya Afrika y'ubuseruko tuyisaba yuko yoturabira ko ibiheruka kuba mu Burundi cane cane ingingo yafashwe na Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu Burundi, hamukibuka yuko iyo ngingo yafashwe imbugita iri ku gakanu kuko abacamanza bababwira yuko batemeye ivyo babategeka babica, mbere icegera c'umukuru w'iyo Sentare akanahunga. Twasaba yuko baturabira ko ivyo Sentare yakoze bihuriranye n'ibwirizwa nshingiro, bigahurirana n'amasezerano ya Arusha, bikanahurirana kandi n'amategeko Uburundi bwateye igikumu mu kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ico gihe twaranasaba kandi yuko amatora yohagarara kugira ngo ntazavyara karambaraye, ntazakweka karambaraye mu vyo bita ingingo zihutirwa, ariko ico gihe Sentare ntiyahuse idutahura ngo iduhe izo ngingo zo guhagarika ayo matora. Amatora araheza araba, ivyabaye mwarabibonye, inganda ziratikira, igipolisi kirirara mu bantu, umuntu wese yitwa yuko adahuza n'ubutegetsi arahigwa, ariko urwo rubanza rwarabandanije. Muri 2016 niho Sentare ya mbere yavuga ngo ntiyosubiramwo ivyavuzwe na Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu Burundi, ariko suko vyategerezwa kugenda, ahubwo yishuye ikibazo itabajijwe, kuko twari twagomvye kubaza yuko ingene ingingo yafashwe bihuye n'amategeko yo mu Burundi bigahura n'amategeko mpuzamakungu. Aho rero tukibutsa ko nko mu ngingo za 5, 6, 7 na 8 y'amategeko agenga Afrika y'ubuseruko avuga ko igihugu gitegerezwa ubwa mbere kubahiriza amategeko yo mu gihugu imbere, ano kuvuga nk'iryo bwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha, ariko kikanubahiriza kandi n'amategeko ico gihugu cateye ko igikuma amategeko mpuzamakungu. Muri 2016 rero rucikuko muri 18 ariko Sentare y'Iyungururizo irabibwira iti suko vyategerezwa kugenda, ikibazo mwishuye sico mwabajijwe, mwategerezwa ahubwo kuraba yuko iyo ngingo yafashwe na Sentare, kuko Sentare ni urwego rumwe rw'igihugu, mwategerezwa kuraba yuko iyo ngingo ikurikije amategeko. Iyo Sentare imaze kwerekana yuko ivyo iyo Sentare ya mbere yakoze atari vyo, bigasubira inyuma. Muri 2019 harasohotse iyindi ngingo y'iyo Sentare ya mbere isubira kumera nk'itavugwa amategeko ko ategerezwa kuvugwa, niho abitwaye bunguruza bakunguriza muri Sentare y'Iyungururizo, igaheza igaca urubanza ku itariki ya 25 Munyonyo muri 2021, mbere rwacikiye Bujumbura, aho bashimangira yuko Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu Burundi mu kwemeza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza yahonyanze ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi, ihonyanga amasezerano ya Arusha yavuga neza yuko atamukuru w'igihugu atwara manda zirenga 2, ihonyanga kandi amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu ngingo za 6 na 7 zitegeka ibihugu gukora zubahirije amategeko. Iyo ngingo rero ni ngingo idasanzwe ije yerekana yuko abagwanije ikiringo ca gatatu bari mu kuri, ije kandi kwerekana yuko abantu bakoresheje ingimba bagasenyura ibwirizwa nshingiro aribo bataye igihugu mu kaga. Iyi ngingo naho ije iteba, ije kwerekana yuko ikinyoma kimara umunsi kitamara umwaka. No kuvuga rero uno munsi ikibazo twaguma twibaza, murazi ubutungane mu Burundi ntibwigenga,
murabona inzego zose zikorera ku gitsure. Harabonetse ingingo itanzwe na sentare yigenga, naho nayone hariho bimwe bimwe itashitseko, ariko kuri ico kibazo ko baragitomoye ni ikintu gihambaye. Uno munsi rero umuntu aca yibaza, mbega abo bantu bagwaniye ukuri, abakoresha ingimba bakihagira ubutegetsi, uno munsi bakabacira imanza, bakabanyaga ivyabo, ivyo bintu vyosubira inyuma gute ko abononye igihugu no munsi bagaragajwe na sentare itwagwa n'uwahora aburanira iyo leta nyene muri uru rubanza? Kuko biranatangaje, izindi manza zose ugiye kuri za page Facebook z'iyo sentare, guhera mu kwa 11 ku mwaka uheze, izo manza zirabonekamo, ariko ubwo bararusimvye. Sinzi ko yagomba kurunyegeza, ariko nta muntu yonyegeza urubanza rwaciwe ku mugaragaro. Ibi rero bikanasigura n'igituma natwe no kurutora vyatugoye. Aha rero ku bijanye n'inkurikizi za mbere, mu gihe hari umuntu amaze kubona yuko amaze imyaka ndwi yataye igihugu mu kaga, n'ubu kikaba kitarakavamwo, hari hageze yuko abo batware bikubita agashi bakavuga bati reka igihugu tugisubize mu nzira ya demokrasi, abo twahohoteye, abo twomoye tubaziza ukuri, dusubire tubaha agateka, hanyuma turabe n'ukuntu abakoze ibyaha bitandukana bahanwe, igihugu gisubire ku murongo, abarundi basubire banywane, ikosa ryabaye ko ribonetse, turabe ukuntu muri kazoza ritopfa risubiye kuba, Uburundi bugire ku ngingo, ntibugume bugira ku ngimba. Uwakoze icaha, wakoze amakosa, ntacaguma agangatiza muri ayo makosa, ahubwo arabe ingene avugana n'abandi ingene ayo makosa yokosorwa.